FM namwe bagenzi inshuti z'ikiganiro Deutschkurs ndabaramukije ndabayifuriza ikaze mu kiganiro twabateguriye kuri uno munsi. Ikiganiro murakimenyereye mugitegurirwa na Centre Multiculturel Allemand mukagishikirizwa na jewe Paul Ndayihereje. Mu kiganiro cuno munsi twabateguriye twifuza kubandanya dufatiye kuvyo twari tumaze kubona ku kijanye n'iki kintu. Iki kintu naco nuko candikwa kigasomwa Wechselpräposition. Wechselpräposition abo twari kumwe mu kiganiro cindwi heze muribuka yuko ari ijambo rigizwe n'amajambo abiri, n'ijambo rimwe une structure grammaticale igizwe n'amajambo y'ikidaga abiri. Ku ruhande rumwe preposition umurwi w'amajambo muri ya mirwi umunani agize ururimi rwose rw'ikidagi. Preposition hakaba na wechsel ivuye muri le verbe wechseln, guhindura, guhinduka. Mu yandi majambo ni jambo rihindura le mode de fonctionnement selon le contexte ikoreshejwemo. Turazi kubijanye na preposition yuko iri mu mirwi itandukanye. Turabiye d'abord ingene zandikwa leur forme. Umuntu yove kwemeza yuko ari umurwi w'amajambo magufi abaho. Comme fonction grammaticale ahuza ibizi nyuma kenshi ni article suivi de nomen, un article défini, indéfini, de négation, change possessif, plus un substantif et un verbe. C'est un pont. Il y a des contextes qui exigent impérativement la présence yayo majambo pour que vous puissiez constituer ou former ou formuler des phrases grammaticalement correctes. Nta muntu yokubaza ngo woher kommen Sie, uvahe, ngo uvuge ich komme Burundi. Oya, kugira ngo ube en conformité avec la rigueur de la grammaire y'ikidagi urakeneye ijambo riri hagati ya le verbe kommen conjugué d'où vous venez et le lieu de votre provenance. Ich komme jewe uri kurambaza mva mu Burundi. Mu Burundi c'est le lieu de provenance. Hagati y'u Burundi na ich komme harabuze ikintu kibwirizwa kubaho kugira ngo iryungane ribe ku kiryungane grammaticalement correct. Iyo nayo ni aus. Aus igizwe na a ou s. Ijambo rigufi. Voilà akarorero mu bundi bwinshi ido preposition. Canke umuntu akakubaza ati mbega ubahe. Mbega ubahe. Kuba ni wohnen. Canke leben. Ubahe. Mba mucankuzo. Mba mucankuzo. Cankuzo c'est un lieu. Kuba ni wohnen. Ich wohne Cankuzo. Oya. Ich wohne in Cankuzo. Ich wohne in Cankuzo. Ngiyi akandi karorero ka eine préposition qui renseigne sur un lieu. Ahomba. Iyomva.
aha abiroroshe kuko après aus après in haje iki haje igisagara haje n'igihugu mugabo reka dufate un autre contexte. Prépositionen renseigne sur un rapport entre ikintu n'ikindi. Un rapport de positionnement entre umuntu n'uwundi, entre umuntu n'ikintu. Reka dufate akarorero gasanzwe. Ndiko ndarondera ikaramu yanje. Bleistift. 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 Chandikwa gutya. Bleistift. 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 Ndiko ndayirondera mugabo nuko ntaravye neza ngiye ahiri. Ikibazo mbega ikaramu yanje irihe? Nta muntu yombonera ikaramu. Wo ist mein Bleistift? Ubu ngiye rero kuyirokaliza. Et ce faisant, je ne peux pas éviter, je ne peux pas ne pas utiliser une locale préposition. Donc, iza kuza inyereka koko ahiri. Il détermine iki le rapport qu'il y a entre iyo karamu ndondera na harikiri. Iri hehe? Iri ku meza. Imeza ni iki? Ni tish. 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 Ikaramu yanje irihe? Mbere nta muntu yombonera ikaramu. Bagaca bambarira bati ikaramu yawe ngirya iri he par rapport à la table. Ni bintu bibiri. Le rapport est défini, clairement défini par le choix d'une des locales prépositions. Kuko nguko dusanzwe tubizi aya majambo ari hariho amasu category. Preposition n'umugwi munini mugabo harimo ayerekana umwanya temps temporale, hariho ayerekana le lieu ort locale, hariho ayerekana causale des raisons d'une situation donnée, chanke les voies et moyens modales. Donc hari plusieurs sous-catégories de prépositions. Ico turiko turaraba nga muri wechsel préposition concerne seulement et uniquement les locales prépositions qui peuvent être utilisées gutya chanke gutya. Nous kuvuga iki concrètement avec accusatif chanke avec datif. Bleistift rero ngijya hiri. Ihr Bleistift ist auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Auf inyereka la position précisément par rapport ya intebe ahiri. Donc ni bimwe twavuga yuko di préposition, locale préposition, wechsel préposition, zi définissent un rapport entre deux objets. Iki kintu ndondera na harya kiri. Et la position exacte auf. Reka tuvuge yuko yoba iri munsi. Iri munsi nza gukoresha iyindi preposition auf. Murabona no ngaha wechsel preposition nizazindi selon le contexte zikoreshwa dalokaya accusative canke dative. Izi rero zirazwi igitigiri. Murugwi w'ama wechsel preposition uzwi igitigiri ni
icenda zitarenga, ni plus ni moins, ni in, ni an, ni auf, ni über, ni vor, ni hinter, unter, neben, na zwischen. Ngizi i inventory zirazwi. N'uyu murwi i kinuzenterese bazita zwischen Wechselpräpositionen kubera nk'uko tugiye kubibona à travers des exemples de contexte hamwe zikoresha accusatif canke datif. Bivana n'iki? Bivana mu by'ukuri n'inyishu izi Wechselpräposition zifasha gutora. Jewe ndiko ndondera ikintu nabuze, none auf ngaha nakoresheje kubera iri ku meza, la position exacte iri ku meza, auf iraboneka kandi il y a un contact direct physique entre ico kintu ndiko ndarondera naho kiri. Le rapport entre ico kintu nataye, ico kintu ndondera, ico kintu nabuze naho ico kintu kiri. C'est toujours le lieu qui est intéressant. C'est le lieu qui m'intéresse. Kubera ndiko ndarondera ikintu aho kiri, ikibazo ngaha niveau. Wo ist mein Bleistift? Iri ku meza. Auf. Donc, iyi préposition renseigne de façon précise quant à la position de l'objet que je cherche et surtout de là où je dois chercher, à savoir ngiga ku meza. Reka duhindure, kumbure ntayo mbona kubera iki iri munsi y'imeza ntaho mbona. Donc dukoresha iyindi iabro is unter dem Tisch. Ihr Bleistift ist unter dem munsi. Hejuru auf iraboneka avec un contact physique. Les deux objets, l'objet que je cherche et l'objet où je dois chercher, le lieu où il se trouve sur imeza. Il y a encore. Mais unter. La question est, il est unter dem. Mwabonye déjà Bleistift auf dem Tisch. Pourquoi dem? Parce que Tisch est masculin. Der Tisch est devenu dem et nous savons que dem est la forme datif de der. Auf dem Tisch. Unter dem Tisch. Même chose, mais il s'agit d'un autre exemple de Wechselpräposition parmi les 9 unter. Yoba iri imbere y'imeza. Bayindangira bavuga bati ihr Bleistift ist vor dem Tisch. C'est la même logique, le même raisonnement. Tout simplement, c'est la position qui a changé. Reka bandanye ndondera ngiyi iki kintu tucite box. Bleistift box. Dagi ni une petite boîte. Ni 10 box. C'est pas comme Tisch. Ndiko ndarondera iyi karamu
mugabo uwayibitse arazi iri à l'intérieur y'iyi boîte. À l'intérieur ni yiri arayindangiye arakoze ndagiye kugurura ndayisanze koko indani ya la boîte. Mugabo mukujayo yabimbari communication il a formulé une phrase m'indiquant où se trouve ce que je suis en train de chercher. Ndondera iki Bleistift iri hehe ist in der box. In der box, kubera iki la forme der? Parce que 1 ni die box précédé de préposition iba yerekana dative. Der Bleistift ist in der box. Même chose que an. In traibonye ni à l'intérieur. An ikundarondera iyi karamu ikaba iri iruhande ya iyi box ni tuvuge presque en contact physique mugabo de cette manière verticale azombarira ati iyo rondera iyo Bleistift is an der box. An der box. Donc an ce n'est pas à l'intérieur comme in, ce n'est pas auf avec un contact, mais dans un sens plutôt horizontal. Mais an, c'est plutôt presque physiquement collé au box, mais dans un sens plutôt vertical. An. Mais le plus important ici à observer et à retenir, nous que box, icho kintu kindi, kimfasha kudekriva le lieu aho ikaramu yanje iri an der box. Hinter der Box twayibonye, vor der Box twayibonye, auf der Box canke unter dem Tisch. Über, c'est en fait hejuru mugabo sans contact direct physique avec iyi box canke intebe. Über hejuru mugabo sans contact comme le kando auf. For twakibonye imbere, hinta ni derrière, unta ni munsi, neb ni à côté. On peut avoir une petite confusion nebne et an. An, c'est, je dirais, dans une situation verticale, presque collée contre l'objet en question. An. Nebne ni ruhande. À quelques mètres, à quelques centimètres, à quelques millimètres, mukabo bidafatanya ni neben iruhande. Et enfin zwischen ndikondondera ikintu kiri hagati y'ibintu bibiri bitandukanye. Ibintu bibiri bitandukanye. Zwischen hagati. Tuvuge zwischen der Box, reka tuvuge ni ikindi coba kiri ruhande, reka dufate nka computer. Zwischen dem Computer und der Box. Unvis der Box toujours dativ und dem Computer kubera computer ni masculin. Donc, vexpositions sont au nombre de 9. De formes variées. Hari in isigura ko icyo kintu kiri indani. In nous aide à localiser exactement ikintu par rapport y'ikindi kimwe kiri muri icyo kindi. In. An icyo kintu ndiko nderekana canke ndondera gifise un contact presque physiquement direct, mais dans un sens plutôt
vertical an. Avec un contact. Même chose que auf. Auf ni hejuru kiboneka. Auf einem Tisch. Kiri ngikirya. Igitabo kiri hajya ku ntebe. Kiraboneka. Kiri ku ntebe. No kuvuga iki? Kiri ku ntebe no kuvuga il y a un contact physique entre ico ndonde igitabo cyangwa ikaramu n'imeza. Über ni par rapport ico kintu bandangiye intebe canke box mugabo sans contact physique entre les deux objets. Vor n'imbere hinda n'inyuma utani munsi puruka ya intebe irafise hejuru ikagira no munsi. Un tapis par exemple, un tapis iri munsi ushobora gufata tapi ngwishire hejuru, mais haruvange ibindi urashobora gushira. Donc neben ni iruhande mugabo ata sans contact direct avec zwischen ni hagati y'ibintu. Igihe rero ubajije ikibazo vu urondera ikintu ukoresha imwe muri izi 9 mugabo avec datif auf dem Tisch, in dem Tisch, im Tisch, an dem, am Tisch, auf dem Tisch, über dem Tisch, vor dem Tisch. Donc, easy préposition. Dans ce contexte, ni avec datif. Mais les mêmes 9 Wechselpräpositionen. Les mêmes, identiquement les mêmes. In, an, auf, über, vor, hinter, unter, neben und zwischen peuvent aussi être utilisés avec accusatif. Nico gituma urumva hamwe ikora avec datif, ubu naho tugiye turaburo rero ikora avec accusatif. C'est quand on répond à la question wohin. On répond à une question wohin. Jewe ndazanye ikaramu. Uwayintumye ndamubaza, ndayifise mu minwe. Ya karamu mwantuma ngiye ndayibashirire. Ndiko ndondera ikibanza ndayishiramo. Mugabo iyi karamu ntiraronkanya kibanza. Ndiko ndarondera aho ndayishira. Nkoresha nimba ari ahantu huga, reka duvuge eine Tasche isakoje. Nje nakubwira nti urakoze cyane yinshirire indani mwisakoje. Mvuga ngo iki? In die Tasche. In die Tasche. Ngaha amwabonye Tasche ni di mugabo dans sa forme ya accusatif. Kubera iki? C'est une orientation, une direction vers une tâche ndakubwiye ngo yishire. Mugabo ikaramu ntirashika in der Tasche, ndabivuze in der Tasche. Ikaramu igenewe ko ndavyifuza kuja wohin. Donc arayinzaniye ati none ga monsieur, wohin mit dem Schlüssel, urufunguzo ko waruntumye none ndarushira. Wohin mit dem, wohin, ça c'est la question. Wohin ndarushire, wohin mit ico kintu unzanye. Wohin mit der Liste, iyi liste wansavye ndayishire. Iki gitabo wantumye ngiki ndagifise mu minwe ndagishire. Wohin. Nja ndakubwira rero, reka mvuga igitabo cinshirire ku meza. Nja mvuga ngo iki? Sinza kuvuga auf dem Tisch, kuko c'est le lieu exactement. Ok, cinshirire auf den Tisch. Auf den Tisch. Wohin mit dem Buch? Lege
ess das Buch, leg das Buch bitte auf den Tisch. Wohin? Auf den Tisch. Akkusativ. Reka tuvuge yuko woyishira hehe. Woyishira dans la... Oui, dans une des box. Ya ivyo bitabo binshire canke bishire hariya kuri etagere. Il y a deux positions. Ushobora kubishiraho gutya biryamye canke bihagaze. Uvyo ari vyo vyose ubishira hehe muri etagere. Etagere ni regal. Regal ni das Regal. Ubishira hehe muri regal. Ins nukuvuga in das Regal. Ins Regal, in das Regal. Uzanye ikintu ushira muri frigo. In den Kühlschrank. Kühlschrank. In den Kühl... Nukuvuga iki? Nukuvuga ufise ikintu mugabo utaraha ikibanza. Arico gituma vous posez la question, none ko ndagifise ndagishira vuhi uronderera ikibanza. Aha avec datif ca kintu turiko turavuga camaze gushika mu kibanza. Yaba ari box, yaba ari intebe, yaba ari regale, yaba ari ifrigo, camaze gushikayo. Im Regal, im Kühlschrank, in der Box. Ariko igwifise bakakubwira ngo gitware, iyo gitwa ni avec accusatif. Naha rero wajeje kubona uko ari 9 zishobora gukora selon un contexte, soit avec accusatif, soit avec dat. Arico nagituma bazita avec préposition par opposition à ces groupes connus de prépositions avec uniquement et toujours accusatif, izindi avec et toujours avec datif. Ici, ils sont dans le contexte. Et particulièrement pour répondre à 2 questions de départ. Vous, ikintu kiri, il y a là une tranquillité par rapport à ico kintu kiri ngaho, Zustand. Ou alors, ndakizanye, ndagishirehe, wohin. Il y a là quelque part un mouvement. Ugikura hano okiri, ugitwara iyo bakubwiye. Il y a donc quelque part un mouvement qui s'opère. Wohin et vous. Wohin accusatif et vous avec datif. Et selon effectivement la nature de la question, vous datif, wohin avec accusatif. Ngibi rero ivyo nanifuje ko dusangira kuri uno munsi bijanye na icarico vex preposition, ingene zisa, ingene zingana, cane cane ingene zikoreshwa. Mwakoze cane kuba mwantegeye, mwakoze cane kuba mwakurikiye ikiganiro. Reka ndababwire nti naho ubutaha mubane n'Imana. Kazoza FM, be your own boss.